Tugire Kristo. Umwe wese ahabwa na mutima ingabirano kugira ngo agirire akamaro abandi. Twari tumaze iminsi 50 turi mu kanyamuneza ka Pasika, duhimbaza umuzo wa mutima mweranda ku batumwa no mu Ekleziya yose y'Imana. Mutima mweranda n'umuhango Yezu yemereye abatumwa biwe ca gihe yabonekera akababwira ati: vyari vyanditswe ngo ko Kristo azobabara, aheze yizure mu bapfuye, amaze gatatu mu kuzimu, kandi ngo kw'izina ryiwe ukwisubirako n'ikigongo abacumuye bagirirwa bizokwigishwe mu bihugu byose, mbere bitangurira i Yerusalemu, kandi ni mwebwe muri ivyabo. Nza kubarungikira ico Data yabemereye, yamara mube muragumye mu gisagara gushika muronke ubukomezi bwo mw'ijuru. Tugire Kristo. Uyu munsi twaraye tugabanye, n'ubu tubanaye tugabana, turahimbaza Pentekoti y'Umukama. Uwo muhango warangutse ku munsi wa Pentekoti, n'uyu munsi turiko turahimbaza. Maze babatumwa bari bakoraniye hamwe, umwe wese ahabwa na mutima ingabirano kugira ngo igirire akamaro bose. Ivyo tubisanga mw'ibaruwa rya mbere ubutumwa Pawulo yandikiye Abanyakorenti, kabone ca 12 akarongo k'indwi. Pentekoti none ni iki? Isigura iki? Pentekoti kuva mu ntango wari umunsi uhuza abayahudi benshi bava mu mihingo myinshi y'isi, kuko wari umunsi wo kwiyibutsa isezerano Mukama yagiranye n'igihugu ciwe ku musozi wa Sinayi. Tugire Kristo. Aleluya. Amen. Wari umunsi nico bama bibuka igihe cose. Iyo sezerano yari iyihe? Ni igihe Musa aduze agiye, Imana igaca imuronsa ya mategeko, ya mabwirizwa 10. Amabwirizwa 10 amwe y'amabwirizwa 10 y'Imana. Ukaba kandi umunsi wo guhereza Imana ivyezu bwa mbere mu mirima, ni ukuvuga ivyerano vya mbere. Tugire Kristo. Mwavyumvise aho bahora babitanga ivyo ivyezu bwa mbere babitanga kuri uyu munsi, ku munsi wa Pentekoti. Barahurira hamwe bamwe bose babizanye kugira ngo bakengurukire Imana yari yabafashije, bakaba imirima yabo hari ivyo baronsemwo, kugira ngo bandanye basabira imihezagiro. Nico iyo Pentekoti, nico kare yavuga ngeca abayahudi. Nuno munsi twahuye muri no paruwase yacu, twahuye kugira ngo duhurize hamwe ivyo Umukama yatugabiye, vyavuye mu nguvu, ivyo twaronse muri bina biriya, kugira ngo twitangire igikorane kizodufasha guteza imbere paruwase yacu. Nivyo rero tuheza tukagabana imihezagiro y'Imana. Iyo Pentekoti y'Abayahudi ihindutse umunsi wo kuronka, kwakira ingabirano za mutima mweranda, ibaye ihindutse umunsi wo kugabana ingabirano za mutima mweranda, ingabirano zigenewe abantu bose. Uhindutse umunsi wo kwigina ivyamwa vya mbere vy'Ekleziya. Turi ivyamwa vyibonekeza kubw'intahe mutima mweranda ashingira Yezu muri Ekleziya yiwe.
uhindutse umunsi uhuza abantu b'isi yose, kuko umwe wese ahabwa na mutima ingabirano kugira ngo igirire akamaro bose. Tugire Kristo. Ni umunsi rero uhambaye muvukanyi, nawe waragabanya ingabiro za mutima mweranda, n'ubu bandanye ugabana. Ni ingabiro zigufasha kugira ngo ugirire ineza abandi. Ingabirano uronka si iyiwawe gusa, ni iyigufasha kugira ngo abandi nabo bamererwe neza. Kuri twebwe turi ngaha, twebwe natwe, iyo Pantekoti izokwama itwibutsa ingabirano za mutima mweranda twahawe kandi zigenewe bose. Izokwama itwibutsa ko Ekleziya ari umuryango w'abahujwe na mutima bunze ubumwe mu budasa bwabo. Tugire Kristo, tugire Kristo. Kumengo muzamushonje. Muntu muri wewe hariyo inzigo, hariyo amacakubiri, hariyo ishari, hariyo kutabona uwundi, umenye yuko mutima mweranda wamwirukanye, uhaye uramwirukana. Mutima mweranda ahuza abantu, ahari haba abantu babana nk'abavukana. Ekleziya y'Imana niho mutima mweranda yibera, kuko ashaka ko tuba umwe mu butandukane bwacu bwose, aho tuva hose, mugabo ashaka ko tuba umwe. Mutima mweranda rero n'uwutuvukanisha. Pantekoti nshasha rero, uwemeye kuyibamo no kuyakira, yemera kuba kumwe, yemera kumva ko avukana n'uwo wese bari kumwe. Muri Ekleziya yose no ku isi yose uzokwamara umunsi wo kurimbura ukuntu zangabirano twahawe turiko turaziha abo twaziherewe, kuko umwe wese ahabwa na mutima ingabirano kugira ngo igirire akamaro bose. Tugire Kristo, tugire Kristo. Ingabirano ufise muvukanyi sigwa, yishire hejuru, yishira habona kugira abandi nabo bashobore gukira babuhoke. Turimwo abanaguwe n'umusubira mw'indagano, ariko abo banaguwe hari igihe tunyegeza canke ntuduserure ingabirano Imana yaduhaye. Aleluya. Tuziserure, ntituzobe nk'aba bahombe, wa wundi yahabwa itarenta agaca yizika. Ntuyizike iyo ngabirano wagabanye muvukanyi, ntuyizike. Uwayizitse yararonse igihano. Yaronse igihano ikihe? Ubwambi iyo yarafise barayimwatse, basha mbere bamuta hanze. Natwe ingabirano turonka, ingabirano twaraye tugabanye, ingabirano twama turonka nizo tugabana uyu munsi, zidufashe kugira ngo zifashe abandi. Uko tuza tugana ingoro y'Imana, uko tugira ingendo y'ukwemera, y'ukwegera Imana nk'abayahudi baza bagana Yerusalemu, uko twiyibutsa isezerano twagiraniye n'Imana, ya yindi twagirana munsi w'ibatisimo, mu kuronka ya masakaramento umwe wese arafise ico yasezeraniye Imana, mu kwiyibutsa igihe cose. Uko dushikanira Imana tuyikengurukira mu byo yaduhaye, ni kumwe wese ahabwa na mutima ingabirano kugira ngo igirire akamaro bose, igirire akamaro bose. Nta n'umwe abura, bose bararonka kandi bose baruzurizwa. Tugire Kristo. Ari cyo gituma uyu munsi muri paruwase yacu dufise igikorano.
muri iyo ntumbero kugira ngo iyo ngabirano turonka, kuko ivyo dutanga ya mahera cyangwa ibindi bizodufasha nibiza kuba ibya bose, ibya rusangi, bikadufasha gutera imbere nk'uko nabigize mu mwuka ya misa ya mbere. Uwuza kiretse abamaze kubitangira ku mashure cyangwa ku mibano, ariko uronka akandi afise aje gutanga acaca imbere yanje kugira ngo ndamuronse umuhezagiro. Tugire Kristo acaca imbere yanje kugira ngo ndamuronse umuhezagiro, kugira ngo iyo ngabirano yagabanye n'ivyo vyose aronka ashobore kubishira imbere y'abandi bose, bivanye n'ivyo yiteguriye kwakira, bivanye n'ivyo ashoboye kwakira. Umwe wese aronka mutima ku rugero rwiwe, ahabwa mutima na mutima ingabirano kugira ngo igirire akamaro bose. Nka kumwe ku munsi wa Pentekoti abatumwa bose buzura mutima mweranda, batangura kuvuga izindi ndimi ku rugero mutima bahaye kuzivuga. Uwuronse ingabirano za mutima mweranda wese aba abaye umutumwa w'isi yose w'abantu bose. Umwe wese ahabwa na mutima ingabirano kugira igirire akamaro bose. Tugire Kristo, umwe wese ahabwa na mutima kugira ngo igirire akamaro bose, ntigire akamaro wowe gusa, igirire akamaro bose. Tugire Kristo, mbega ninde muri twebwe atari umutumwa? Ninde Imana idatuma? Niyaba ariho, nibaza ko atari muri twebwe twaje ngaha mu ngoro y'Imana. Uw'Imana idaha ubutumwa ninde? Niyaba ariho, si wewe, si jewe, kuko waragize isezerano n'Imana kandi wamuyibuka. Tugire Kristo, ninde aho usanga muri twebwe hari abantu batibuka umunsi baronke batisimu, hari igihe basanga baravyibagiye umunsi bavuka ukundi gusha, ukaba utahora uyibuka. Naho uyu munsi mukuru wa Pentekoti ukubera akaryo keza ko kwibuka isezerano wagiraniye n'Imana, wiyibutse. Ari naco gituma aba mwebwe mwanaguwe, abanaguwe mutima mweranda, dusubira kwiyibutsa ico twaraganye, ico twemereye umugabo twamwemereye, turiyibutsa kugira ngo bidufashe gusubira gukura mu kwemera. Uw'Imana udaha ubutumwa ninde? Niyaba ariho, si wewe, kuko wama ukengurukira Imana mu kwishimira, mu kwikengurukira mu majambo no mu bikorwa vyiza ukora, canke hamwe muri aho. Nako uwurondera Imana, ugiranira isezerano n'Imana, canke uwibuka isezerano yagiraniye n'Imana, uyikengurukira mu vyo yamuhaye, arahabwa ingabirano za mutima. Tugire Kristo, uwo wese yibuka agakengurukira Imana mu vy'Imana imugabira, uwo wese yibuka gushima no gukenguruka, iyo Mana iramugabira ingabirano, iramuha ingabirano ziva ku mutima, irazimuha. Kubw'iyo ngabirano yahawe canke ahabwa n'umutumwa, kuko asabwa kuyikwiragiza kugira ngo igirire akamaro bose. Tugire Kristo, uragaba muvukanyi, uragaba kugira ngo ya ngabirano wahawe ntihave itagira uwo igirira akamaro, ntihave idashikira bose, kubera urwangara rwawe canke kubera ubugaba bwawe, kubera ishari ryawe canke inzigo yawe,
kubera ukwigungira ko kwawe canke ukuguma widodomba kwawe. Kuguma widodomba uragaba. Ingabirano ya mutima mweranda umwe wese ahabwa ni mutima mweranda wenyene ubwiwe. Umuronse aronka n'ububasha bwo kurekura ibicumuro. Tugire Kristo, uronse mutima mweranda ashagira n'ububasha bwo kurekura ibicumuro. Nimuronke mutima mweranda, aho muzorekura ibicumuro bazoba birekuriwe, aho muzobigumizako bizobagumako. Ubutumwa bwo kurekura ibicumuro burangukira mu isakramento ry'ikigongwe bitangwa n'umusaseredoti. Ariko tugire Kristo, ariko ubwo bubasha ntibwahawe abasaseredoti bonyene, abahawe umutima mweranda bose, umwe wese ku rugero rwiwe bararifisemwo uruhara, kandi uruhara rukomeye cyane. Tugire Kristo, muvukanyi urafise uruhara. Ntuzovuga ngo patiri niwarekura, nawe urafise uruhara. Ubwo bubasha twahawe bwo kurekura ibicumuro ntibwerekezwa ku batugiriye nabi bonyene, ntibwerekezwa ku badusavye ikigongwe bonyene. Hari abagira ati nariteze ko nakaza kunsaba ikigongwe, ati narabuze. Tugire Kristo, ntuzogire ikigongwe uje wenyene, gira ikigongwe bose. Bwerekezwa ahubwo ku bantu bose, kuko umwe wese ahabwa na mutima ingabirano kugira ngo igirire akamaro bose. Ari naco gituma dufise ubutumwa n'ibwirizwa byo kurekurira bose. Ubwa mbere, uburyo kurekurira uwagucumuyeko, wewe nyene wagucumuyeko. Uburyo bwo kurekurira uwagucumuyeko, iyo ngabirano. Ubwa mbere, ukurekura ibicumuro kuwakurekuriye, uwagucumuyeko ni ukumubabarira. Kumubabarira. Tugire Kristo, urubanaguwe rero ntubabarire mwene wanyu aracumura. Tugire kumubabarira, kuvuga kwemera kubabara mu kibanza ciwe, kwemera kubabara mu kibanza ciwe. Yari guhanwa, ariko ububabare bw'ico gihano yarakwiye. Ndabwakiriye jewe mu mutima wanje, ndamubere incungu. Tugire Kristo. Hariho abakristo agira ngo jewe ndavye ivyo nakayangiriye nzopfa ntamubabariye. Tugire Kristo, kubabara mu kibanza ciwe. Hari n'uwo agira ati naka ko yancumuyeko ngomba namutware kwa OPG, ngomba namutware ku bacamanza kugira bamucire inzoga, bamucire n'ibindi vyose. Tugire Kristo, aho rero ntiwarekuye. Ubwa kabiri, ukumurekurira ibicumuro n'ukumugirira ikigongwe, n'ukuvuga kumwumvira impuhwe. Kubona yari umuntu w'iteka n'agaciro ntangere, agaca yisuzuguza wenyene mu gukora inabi ibishe nk'iyo. Tugire Kristo, kugira ikigongwe n'uguterwa imbabazi n'impuhwe umuntu yakugiriye ibintu nka mwene ivyo. Yari umuntu yarakuyiteka kuryubahiriza, kumugirira imbabazi. Ubwa gatatu, ukumurekurira n'ukuba indasa. Kuba indasa nuvuga kutaba umuja w'inabi nagiriwe. Naka yarubwiye nabi ugaca ukubura umuja wayo. Tugire Kristo, tugire Kristo. Ndabona ko bitanguye gusinzira. Ako n'agashetani gahaye karagufata mw'itiro.
wa shetani, sohoka hanze, va mu bantu, sohoka. Kuba indasa, kutaba umuja w'inabi nagiriwe, nyamuna iyo nabi nkayirengera, nukuba indasa, kudahangana n'umuhambazi, kwihoza inabi yakugiriye, kutamuhora ikibi yakugiriye, maze nkitwararika kurondera ukuntu yohinduka, ariko ntamubabaje nk'uko we yambabaje. Ubwa kane, naho atansavye ikigongwe kandi ndavye ukuntu yambabaje, akaba kubw'abantu yari uwo kwihora, yari uwo gusubiza inabi yangiriye, ukumurekurira ni ukumugirira ineza. Nkako ukwihora k'umukristu ni ukugira ineza. Tugire Kristu, tugire Kristu. Ushaka kwihora umuntu yakugiriye nabi, uri umukristu nyawe, umugirira neza. Ivyo biramutsinda kandi bikamutuma hinduka. Ushaka kwihora ku muntu yakugiriye nabi nk'umukristu, umugirira iciza. Umugiriye nabi uzobura umukozi w'ishetani, ariko umugiriye neza navyo bigira akamaro. None nico igikoresho umukristu. Iyo neza irabera uwikunda urumuri rumumurikira, yamahuje. Tugire Kristu, yamahuje mwaje mucana. Iyo ukunda ineza, urumuri, iyo neza irakubera urumuri rukumurikira. Ariko uwanka ineza, urwo rumuri rumubera urumuri, urwo rumuri rumubera urumuri rumuturira, rumubera urumuri rumuturira uwanka ineza. Niyo Pawulo avuga ati, umwasi wawe niyasonza uramuha icarya. Ndazi ikibi yankoreye, uramuha icarya. Niyo utamuha icarya uzobaye nawe. Niyanyotegwa uramuha icanywa, uzoba uri kumusuka amakara mu mutwe wiwe, uzoba uri kurarondera ingene wozimya vya bindi bibi yakugirira, kugira ngo ashobore nawe guhinduka, kugira ngo nawe ahindukire. Tubisanga mw'ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyaroma, igabane ca 12 kano ka 20. Ukumurekurira rero ni ukuraza ushinga nuko iyo neza ndamukorera itamubera urumuri rumuturira, ariko imubera urumuri rumumurikira, kugira ngo abone kandi afate inzira y'urukiza. Uwakugiriye nabi nturondere ko amererwa nabi, ugirire neza, ariko urondere ngene iyo nabi yoyivamo. Ari ugutuka, ntuze umwishure kumutuka nawe, ahubwo umwishure kumuhezagira, kugira ngo vya bitutsi vyiwe bizomufashe kugira ngo ashobore kubivamo ahinduke. Niyahinduka nawe bizokugirira akamaro. Urumuri rumurikira, kumuha urumuri rumuturira. Uriya nawe ataco yacumuyeko, mbega nomugirira ikigongo, nomurekurira gute? Uwo atagucumura ari ibiti, ibyo urya ntanawe, urya ntibindaba. Ubwa mbere, ariko ubuzima arimwo buriko buramukwegera mu gicumuro, ukamurekurira, ni ukumuba hafi ngo umurinde kugwa. Tugire Kristu, kurinda mugenzi wawe, ukumurinda kugwa, uriko uramurekurira, uramugirira neza. Aho kugira ngo biramuraba, ivyo ntibindaba, biramusha.
nkamugwanako, kuko ninamurekurira muri ayo mananiza aracumura, namurekera muri ayo mananiza aracumura, ntakabuza aracumura. Ubwa kabiri, ariko ndabona ko atanywanye n'Imana, ndabona ko atari mu nzira y'Imana, ukumurekura ibicumuro ni ukumuzimurura, ni ukumufasha guhinduka kuva mu byo arimo. Tugire Kristo. Mu butumwa rero bwo kurekura ibicumuro, twahawe urufunguruzo rwugururira ijuru abaje kuryinjiramo. Mu kurekura, iyo urekuye ibicumuro, kurekura wakuriye nabi, kurekura n'uwo wese ugira umwereke inzira, umuhaye urufunguruzo rwugururira ijuru kandi umufashe kuryinjiramo. Uyu munsi muri twebwe ubwo rufunguruzo hariho abarutaye. Tugire Kristo. Aleluya. Aha muri twebwe wosanga hariho abataye ubwo rufunguruzo, ntabari mu barutaye, aho usanga bararutaye, canke abo rwazimiranye, ugasanga warabazimiranye. Ubwo rufunguruzo rwugururira ijuru rw'ugutanga kurekura, abo ntibagishobora kurekurira, ni bamwe rero batagishobora kurekurira abandi. Abo urufunguruzo rwarabatakaranye, canke rwarabazimiranye, canke bonyene bararutaye. Hariho n'abarubitse kugira ngo ntirubazimirane. Abo nabo kugira ngo barekurire abandi babanza kurondera ibituma byo kubarekurira. Nakatangira iki ngeze zo namurekuriye kurondera ibindi. Twirimbure rero bavukanye, twirimbure, umwe wese arabe umugwari, mbega ufunzo ndacarufise, nararubitse, nararutaye, canke rwaranzimiranye rwo kurekura. Woba uri mu barufise, woba uri mu barubitse, canke uri mu barutaye. Abarutaye ni mu rurondere, abarubitse nibaje kurutora abarubitse, maze abarufise twese twugurure, tumaze kugurura tugwibohereko, tufate dushire ngaha kumwe ku bakenyezi, ku bagabo tubashire kuri aka k'ipantaro, ikigombo c'ipantaro, turugumye tugwibohereko, tugumeko ushikaho witiranwa nago umunyakigombo. Nuko natwe twokwitiranwa n'imbabazi, igongwe n'impuhwe, maze tukama tugabiye kugururira ijuru wese arondera kuryinjiramo, gutyo umwe wese